kuri Bruno Simbaza imbere bakunze kwita cyane member y'umuririmbyi benshi bazi okuva kera cyane. Tukaba tubona rero umushinga nahe umuririmbyi wa kera cyane Felicien Minani Nsengiyumva akongera akaba n'userukira Fondation Famille de Java imbere y'amategeko. Kumbure reka tumubaze atubwire ni kubera iki yitavye runo rubanza rwo kuganduka kuri nyakwigendera Bruno Simbaza imbere. Turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Ego bega ni kubera iki mwitavye runo rubanza rwo kuganduka kuri member? Murakoze kuri ico kibazo. Memba yari umugenzi twarakoranye ibitari bike mu bijyanye n'umuziki w'u Burundi. Twarabanye hanze mu buhungiro mu gihugu cya Kongo. Rero urumva nk'umwe mu baririmbyi twakoranye kandi twagiye turagenderanirana. Urumva nashimye kuza uno munsi kuko ni uwacu twese ahanini abaririmbyi, kuko yararongoye ishyirahamwe Amicale des Musiciens du Burundi. Nanje nari ndongoye irindi bita Inagudi, inyenyeri z'u Burundi ku isi yose. Urumva rero twarakorana mu bintu bitandukanye. Cyo bituma rero naje kwifatanya n'umuryango ufata ko ari umuryango w'iwanje. Ego bega member mu muzi gute mu kazi mu byo mwakoranye? Member ndamuzi neza kubera ko twaragendanye, ndabona ingene akunda kwitaho imico n'akaranga by'u Burundi no kwitaho abaririmbyi b'u Burundi. Ndamuzi neza cyane, yari umuntu yitonda ahugumbwa. Jewe namwigiye ko byinshi byiza kandi ndamufata nka mukuru wanje. Yaraduha impanuro kandi nabwiye ko twakoranye haba mu kuririmba haba no mu gutegura inyigisho zimwe tw'abaririmbyi. Kuvuga u Burundi twarabuze umwe mu bana babukunda, kandi twamubuze mu buryo yishwe. Ari naco gituma notera kamo cyane cyane ababijejwe ko bakora ibishoboka maze abarundi tukamenya icyatumye memba apfa, kuko twamwe ko yagandaguwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Bakunzi ba Radio Television Burundi bwiza mubandanye gukurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure yanyu. Murumvise ko Felicien Minani avuga ati gushika ino saha ntiturabona neza na neza ibijanye n'urupfu rwa memba, agasaba ko kumbure hobaho amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane ivy'ukuri abari inyuma y'ubwo rupfu. Wandanye kwikirana ibiganiro vya Radio Television Burundi bwiza, Nadine Nazo kuri mikro, kuri kamera ni Idi. Imana ibahezagire, turabakunda cyane.